Happy New Year and happy New Year. Kaze mwese kuri uru rubuga, ukaba uri mushasha uvumbuye uru rubuga, hakaba hariho video zagufashije kandi hakaba hari nico wokora ku bandi ntukekeranye no gusangiza ibi vyigwa. Uyu munsi murabona kuri dashboard zanyu aho handitse amajambo Happy New Year. Hejuru hari ijambo handitse ngo 2024 review, ni kuvuga the 2024 review. Ni kuvuga ahantu nahone bishatse kuvuga yuko usubiza amaso inyuma urabe vyaranze umwaka w'ibihumbi 2024 ibitagenze neza urashobora kubikosora. Rero si ico ngamije uyu munsi kubabwira ivyibi, ariko kandi nkuko nama natanze video kuri iyi channel zifasha benshi, mbere hariho abanyandikira abadashima gukora ama commentaire mugabo bakanyandikira inbox, haba baciye ku rubuga rwa Facebook page Fondation Elisevenal canke abaciye kuri nimero ya WhatsApp 68 319 701. Abo bose ndagerageza kubishura canke abaciye inbox ya groupe, kuko hariho groupe isanzwe icamwo ivyigwa ya formation ya YouTube, naho nyene nta kibazo mbamare kugira ngo ndabishure. Uyu munsi rero kuko yemwe hariho abantu bariko bagerageza gushira amajambo 28 muri konte zabo za P, ayo majambo ntakunde. Abo bantu nibo nje gufasha, uwo n'umugwi wa mbere. Abandi bantu nje gufasha n'abantu bahabwa ibintu vyinshi, amanote menshi, bagahabwa nk'amakopi menshi kugira ngo bashobore kuba bonota amanote. Abo nabo nyene ndabafasha. Cyangwa abantu basabwa amaraporo manini, ugasanga birabagoye kwandika mu majambo kubera yuko biri ku mpapuro, biroroshe urafotora, uhejeje gufotora ukabikopia, hanyuma ukaca ubirungikira umushefu canke ugusabye raporo. Ibi bintu rero ni application biza gusanira hehe na P network. Ibi bintu ni kuvuga yuko kubera yuko wanose wanditse ahantu amajambo 28, muri ico gihe bikakugora kuyimura hajya anya kugira ngo uje muri wallet yawe, mu vyukuri biba bigoye. Urayandika ugasanga wihenze cyane, ukayandika ugasanga hari ahantu wasize umwanya urenga uwategerezwa kubamwo, ukacubona amajambo arahakana kwinjira. Bamwe bafata kanya ko kongera gusubiramwo amajambo bakagira générer encore 24 mots, bakayagenera. Muri ico gihe mu vyukuri birafise intambamyi iyo utabizi neza ngo ucugenda kuri ya checklist y'amajambo 28 uheze ya confirmer encore de nouveau, okay, kugira ngo aya majambo abe ari ayari confirmer. Rero mbafise ubutumwa bwishi bujanye n'ivya business n'ibindi, ariko kandi ndagerageza kwishura umuntu wese, cyane cyane abo ninjije muri P. Nimukore buri ntambuko yose nkuko nayiberetse, mwinjire muri P, urebe checklist kimeze neza, urabe KYC yawe kimeze neza, ubundi wiraramire. None bimaze iki kuzohombera aho abandi baronkeye? Mbega uzoba warahombye iki ibi bintu nibitaja ku isoko? Mbega uzoba uhombye iki ibi bintu nibyaja ku isoko? Ibi bintu bibiri mubisanishe mwumve. Muri video y'ubutaha narababwiye umutegetsi yandondeye arambaza ibya P kandi ndabimufashamo. Ibaze umutegetsi atacakenye ariko ararondeza ibya P, ariko kandi umuntu nanje asanzwe shishobore kuba no bishiramwo umutwe. Burya ignorance, negligence, ivyo bintu bibiri muri mu rugendo rwa development na economy ni ibintu vraiment umuntu atibabarirako igihe ibishitse aba yarabishizemwo ukuboko kwiwe. Ari nayo mpamvu rero ngiye kugufasha intambuko kuyindi kugira ngo ushobore kuba wokopya ya majambo yawe.
sinavuze abayanditse ahantu. Wewe wakopye ukabika foto, warayikoresheje photocopy urayibika ahantu canke biri muri mail canke biri ahandi, mugabo ni screenshot. Dufate yuko rero fashe iyi nani, aya na majambo 28, okay, arafotoye canke ari screenshot, okay. Iyi ni Bible, ushaka kuza gusoma amajambo arimwo kwiki gice. Hariho application imeze uku kuntu, ugiye muri Play Store bitwa Play Store, application bitwa Lens. Iyi application bitwa Lens, uku application Lens, okay, ni bayandika uku, okay. Urashobora kuba uyifise uze kuyi telesharija uyishe mu phone yawe, ariko hariho application ngiye kubereka ifise role nyinshi. Role ya mbere iratraduiza irarimi runaka ukabishira mu rundi rurimi, okay, si sawa. Ariko kandi si iki shaka kubereka iyi Lens. Pia application ya Lens aho ufata ya majambo yawe ukayakopia, ni kuvuga yaba kuri ururimi ruri mu Congereza, urunago rukaba ruri mu Gifaransa, ni kwa français anglais. Ibi bintu bivahe bikajahe? Mba wifuza yuko ibintu vyawe biza kuguma mu Congereza, nuko uza kugumiza uru rurimi ngaha anya mu Congereza. Reka rero dufyone ngaha kuri appareil photo. Birumvikana yuko wamaze gufotora foto yagiye muri galeri, aho uca uhafyonda. Umaze kuhafyonda baca bakwereka urutonde rw'amafoto, swate niyo wagize screenshot canke niyo wafotoye. Cuhitamwo foto wifuza. Iyi foto urayitraduiza mu rurimi wifuza canke ukore buri kimwe cyose. Ari abantu baba bafise igishinwa, gusa umuntu arakwandika ibishinwa, arakwandika ibiki, ukabura isiguro yavyo. No, uyu munsi nibikiri ikinyegezwa, urabikora mbo. Rero si ico ako karagaciyemwo, uratraduiza mu rurimi wifuza. Ariko kandi jewe ndi hano aho uca ufata urutoki ugafyonda kukagumizako, bigahindura ibara, ukaborona ahantu wifuza kugera. Hejuru baza kukwereka copier écouter hamwe na traduire, wewe uraza gukopia bica bija muri presse papier. Bimaze kuja muri presse papier nibyo biza kugufasha kuri copier coller canke paste. Nize yuko ahantu twagenze neza. Injira muri P, okay, yawe, ugende muri P yawe, winjiremwo ahantu uza gukopia amajambo, swate muri wallet yawe cyangwa ahandi hantu hose baza kugusaba amajambo 28. Menya neza hagati aho kora sabone, like na partage numburi mushasha, ntukekiranye no guha abandi yicano kugira ngo ubafashe, kuko ibi vyigwa hariho umwanya bizohagarara n'igihe uzotanga amahera menshi kugira ngo bashobore kuba bo bigufasha. Rero uce winjira ahantu uza kwinjiza ya majambo 28. Dufate numba ugenda muri P browser. Menya neza mu kuja muri P browser uca muri P network, ntabwo wigera uca muri P browser kugira ngo uze kwinjiza amajambo 28, okay. Umaze kwinjira uraza gushiramwo ndibaza ahantu murazi ibintu vya copier coller canke paste, amajambo uba wagizene wakopye ukayashira muri copier coller. Rero muri iki gihe mugenzi cuja muri wallet yawe, umaze gufyonda muri wallet yawe, okay, umaze gufyonda ko bakujana ahantu winjira ari uko uvuze ngo entrez votre passphrase de 24 mots ici. Ucuhafyonda ko clavier y'ifone yawe ize aho uca wandika ugira kuri copier coller. Mbo je murabona yuko yari yaserutse kuri ecran, hanyuma ucifyonda kuri deverrouiller. Iyo ayo majambo ariyo ura sava. Mugabo ngaha anya bavuze ngo votre phrase d'authentification semble invalide, siyo kuko ntabwo ariyo. Bagenzi muze mubikora mwiyinzira, kuko ni wagerageza kwandikamwo, ni wagerageza
kuza kwandikamwo bisanzwe mw'iyi wallet ntabwo biza uza kubona ijambo ngo semble invalide. Nuwagerageza kuza gukopya nabi kubera hari ahantu wabisi uza kubona semble invalide. Bikoremwe ubu buryo ukaba ufise rero ikibazo kubijanye na pi cyane cyane abo ninjije, ariko nabo ntinjije n'ukuri nta mutima mubi urimo. Ari nayo mpamvu nanje ukibona iyi video sangiza abagenzi bawe, hanyuma kugira ngo twese tubane muri communauté yunze ubumwe. Merci beaucoup, mubandanye kushigikira mu gukora sabone, mu gukora commentaire mu byabananiye, mu gukora like, mu gushaka ku stati yanyu no mu gushaka ku page yanyu ndetse no kuri Facebook ahandi. Nizigire yuko ababikoze bivuye ku mutima, ndabashimiye twese hamwe. 2025 ndizera yuko tuzoshika ku kintu gikomeye. Urafise objectif wihaye, ariko ndazi neza yuko agento ugiye kuzishikako. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, bon week-end.